muri ya ntumbero yo kuja mu karere k'ifaranga rimwe. Uburundi bukaba bwaronse imfashanyo impano y'imiliyoni 20 z'amadolari. Uyu mugambi tutanguje no munsi ni umugambi w'igihugu ariko uriko urarangurwa mu bihugu bine byo mu karere ko muri Afrika y'ubuseruko, bivuga muri Kenya, Tanzania, Rwanda n'Uburundi. Ni umugambi ufise ihangiro ryo kunganisha ibiharuro bitozwa ubuzima bw'igihugu, biva mu by'ubutunzi, mu by'imibano no mu bindi birabuzima bw'igihugu, ariko ibyo biharuro bikegeranywa kandi bigakorwa kumwe muri ibihugu bine dusangiye akarere ko muri Afrika y'ubuseruko. Umwe n'umugambi ukomeye kugira ngo muri ya ntumbero yo kuja mu karere k'ifaranga rimwe, ko dushobora kugira imigambi isa dufatiye ku biharuro byatojwe kumwe kandi bisa bishobora kugereranywa. Bishobora kubigereranya nuko biba byatojwe kumwe. Nuwo mugambi rero twaguje no munsi. Uburundi bukaba bwaronse imfashanyo impano y'imiliyoni 20 z'amadolari. Ayo mafaranga ngana miliyoni 20 z'amadolari rero ava mu kigega rusange cy'ibihugu bine kirimo imiliyoni 231, ariko Uburundi bukaba bwabaye buraronka miliyoni 20 kugira ngo mu ntango ikigo ca INSB kijeje kwegeranya ibiharuro gitangwe kije ku kivi. Ayo mafaranga razokora ubwa mbere mu kuronsa INSB ibikoresho bikwiye byo gutoza ivyo biharuro, harimo n'inyubakwa bikazotwara miliyoni 3 z'amadolari. Mazi ko INSB barisanze ikorera mu nyubakwa nto yaga, bikazodufasha kubaka inyubakwa nziza ikwije ibisabwa kugira ngo ico kigo gikore neza cisanzuye, gishobora no kwegeranya ibiharuro kiri ahantu hameze neza. Inyubakwa ikazokubakwa Igitega n'ikibanza kikaba carabonetse, tukaba turi hafi gutangura. Ari mafaranga rero azoshakora muri ibikorwa bindi rero bijanye no gutoza ibiharuro neza mu gihugu cose, ibiharuro bisa n'iriko biratozwa mu karere. Uyu mugambi aya mafaranga biteganije ko azokora gushika mu 2027, ariko tuyakoresheje neza tukanyarutsa turashobora guheza imbere yaho, kandi tugasaba tukashobora kuronka n'iyindi mfashanyo kugira ngo tubandanye ibindi bikorwa. Umva ko umugambi wateganije uzokorwa ku myaka 5 uva mu 2022 gushika mu 2027. Marako tumaze gukora ku myaka ingahe, dusigaje imyaka 3 gusa, ariko ko bizovana n'ingene tunyarukije mu gukoresha uburyo baduhaye. Ibisata rero nibinavuze muri ibisata bijanye n'ibikoresho n'inyubakwa, igisata kijanye no kwegeranya ibiharuro neza byo bitare la qualité des statistiques, hanyuma n'igisata caho ibiharuro tubikura kugira ngo barasho gushikayo, naho nyene abantu basho kubigisha nyene ibiharuro bikorwa, bivuga mu bisata by'igihugu cose dutoza ibiharuro bijanye n'ubutunzi n'imibano, nyene bo bifasha gukoza ibyo biharuro. Ibiharuro byose bigenda vyuzuzanya. Uyu mugambi rero uja wuzuza ku byo rusansuma yashitseko, ko rusansuma yarabi ibiharuro byose muri rusangi. Rero umugambi uzoza wuzuza uraba mu idonido ku bisata bimwe kugira ngo uje mu idonido ku gisata ku kindi dushobore kwegeranya ibiharuro neza.